turakurikiranye kuva kera nk'umuntu w'umwanditsi yarandika ibintu byinshi kuri za Facebook kandi ukabona ko nivyo yakomerekeje n'ivyabaye ariko ndibuka uyu Frederic Nzeyimana mu myaka 2-3 iheze yaragize ikibazo gikomeye n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Kubera iki? Kubera ko ico gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarabona neza ko muri ibi bintu CVR irikiramuha harimwo amahinyu. Nico gituma igerekerezo rya 20 ukwezi kwa Kigarama mu 2021 inama nshinga amateka na nkenguza amateka z'u Burundi zikoranye hamwe n'uyu mugwi CVR nyene urongo no munsi na Pierre Claver Ndayicariye tuza kugaruka ko cyane kuko n'umuntu mubi cyane mu bintu biriko birashikira u Burundi muramuzi mu bintu bijanye n'ubwicanyi bwamye buba mu matora yatunganije. Ariho nshaka kuvuga iki, uyu Frederic Nzeyimana yaragiye mu mataka akomeye hamwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Frederic araza kuvyivugira. Naramenye kandi ko Frederic yigeze guhakwa kugira n'ikibazo ari Bujumbura, mbere nibaza ko adaherutse yo sinzi kubura bitubwira, ariko yaragize ikibazo gikomeye Ndayishimiye kuko Ndayishimiye ico gihe ntiyemera ibi bintu bariko bagomba kwemeza uno musi. Alors aho rero mvuga nk'iradio twebwe ntitugomba gucira urubanza umugwi uyu n'uyu nk'uko Ines yabivuze ati ntumbero ni yuko tuzana iki kibazo mu Barundi bakagira ico bakivuze ko kanamenye ibiriko biraba. Rero naha mvuga nti Frederic arabizi ko Evariste Ndayishimiye yari yahakanye yaranse no gushira umukono kuri ibya bintu byo mu 2021. Arabizi, Frederic arabizi, turafise ivyemezo, inyandiko ziriho, niho yategeza gushira umukono. Ariko uno munsi rero kubera matata ari muri CNDD-FDD, kubera kandi ko Evariste Ndayishimiye yahemukiye abarundi muri rusangi, yisha abarundi, yakenesheje abarundi, yatabaguye igihugu, uno munsi agomba kuzana ikintu giteye ubwoba cyo kwikundikiza sinzi kwikundwakaza ku mugwi umwe w'abarundi agira ati reka maze ndabashirira igikumu ku kintu mutazibagira maze muze mubone ko ari jewe ncungwa ahubwo rero y'abahutu mubone ko ari jewe nemeje ryaho nyabwoko. Ariko igituma ndaza kubigarukako, ibi nta service nimwe nta kintu na kimwe ciza azobakoreye aba ba Frederic babuze abavyeyi, kuko ibi bintu neva niyabikora mu mafuti ejo hirya y'ejo amategeko meza azobifutanganya. Urumva rero aba bantu ntibovyishimira. Alors umuntu tuzi yuko ibi bintu biriko bitegurwa na Ndayicariye Jean, uyu Pierre Claver Ndayicariye rero ngenda kumana arabizi arashobora no kubisigura. Buriya hari ikintu mu gifaransa bita la légitimité. La légitimité no kuvuga ububasha. Uyu muntu Pierre Claver Ndayicariye uno musi ariko aca ku biti n'amabuye aparanganya ibintu agomba guta mu rudubi kandi abarundi agomba gusubira kuzana inzankano z'amoko mu Barundi. Uyu muntu nta légitimité agifise, nta bubasha agifise. Ibi ndabivuga nishimikije amategeko. Yatunganije amatora arenga 2, nibeza ko namureshe aya 2010, aya 2015, aya 2020 umengo yagize uwundi nyimba ari kazihise. Ariko aya matora 2 Ndayicariye yatunganije Nkurunziza yari yamuzanye kuko azi ko ari umwihevyi n'umuntu ataco yera, n'umuntu yavuga ati jewe ndabikora abarundi bashake batikire jewe ntaco nera, sivyo? Hanyuma rero nico gituma tuvuga tuti umuntu yateje ubwicanyi nk'ubwo tuzi bw'ibihumbi 2010, amatora yatunganije, ubusuma yatunganije bugahitana abarundi barenga 5,000. Uyo muntu nta légitimité agifise. Uyu rero Frederic yarakwiye kuza mu bantu ba mbere biyamiriza ko Ndayicariye aza muri ibi bintu kuko nta kamaro nta na valeur bizoba bifise. Ico ni cyambere. Alors hariho umugambwe CNDD-FDD rero ngenda kumana ariko arabivuga baragiye arusha ibi bintu abantu barazi yuko ivyo CNDD-FDD irakora biteye kubiri n'ivyari vyumvikanye ko n'abarundi yarusha. Rero ngenda kumana arabizi ashaka yosubira akabisigura neza. Aba banyepolitike mfatiye ku mushinga nyene Ronse ndakumana turi kumwe hano arazi neza yuko ibi bintu CVR irakora nibi Ndayishimiye agomba gukora, arazi neza ko bihonyanga amabwirizwa amategeko mpuzamakungu yemeza bene ibi bintu by'umugwi CVR, yemeza bene ibi bintu vya genocide. Ibi bintu rero bisigura ko umuntu wese ashobora kwiyumvira ngo nibipase ngo bidutunganirize ngo maze ngo maze biturehabilite bigira iki, nukwihenda cyane gose. Rero nico gituma tuvuga ko aba bantu nibo bari bakwiye kuza mu bambere mu kwiyamiriza ibi bintu. Alors aho mpagije kuvuga ikintu ca légitimité. CNDD-FDD nta légitimité ifise.
singaruka ku bintu muzi yuko izi nzego za CNDD-FDD no munsi ata legitimité zifise ntabwo ziri juridiquement lego ziri anticonstitutionnel zihonyanga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi none ikintu gihonyanga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi reka ndabaha akarorero ni nkuko uno munsi bovuga bati hariho umuhari uri kuragwana muri Kongo witwa naka wasohoye urwandiko rwemeza ko mu Burundi habayeho nyabwoko y'abahutu none abarundi bovyemera nico kimwe rero nibi biriko birakorwa n'umugambwe CNDD-FDD canke uyu mugwi severe n'ibintu bidafise valeur juridique bidafise legitimité ariko reka tugaruke namaze kwerekana ibihushane biri mu vyo bambe Frederic yavuze kandi Frederic yarakozwe ko nico kiza jewe ndashaka nk'umunyamakuru nk'umurundi wese mbere mvuge nk'umurundi ndifuza ko imfuvyi zose zirindwi na kabiri ufatiye kuri aba Banova n'intunze ufatiye kuri aba Frederic turifuza yuko butunganirizwa bobwiga ukuri ku vyabaye bakamenya ukuri kuri inyuma kwahitanya abavyeyi babo kuko n'abantu babiri bo mu bwoko butandukanye ariko babuze abavyeyi alors uku kuri rero niko CNDD-FDD iriko irabahisha bose reka ndabifatire ngaha ari kuri Frederic ndamubwire mbere mbwire n'abandi bose bashobora kuba bameze nka Frederic babuze eka cyo kimwe n'abameze nka Novati Nitunze Mututsi yabuze mu 2022 ndababwire igituma CNDD-FDD iriko irabahisha reka ndabaha akarorero uretse ko mu kanya nza kwerekana ibintu 10 uno munsi amakungu yose afatirako kugira yemeze ko ivyabaye ariho nyabwoko alors murazi mwese yuko abanyapolitike bakiva muri accord d'Arusha muri Tanzania barumvikanye ko hashigwaho ujya mugwi warateguwe amashirahamwe yadaharana inyungu za politike amashengero za Eglise Catholique abanglikana abamizirima aba Pentecote barakorana baraja hamwe n'abanyapolitike harabaye ibiganiro harimo n'ukuboko kwa ONU reka ndabibabwira harasohotse icegeranyo ico bita rapport ni le rapport Kalomo sivyo icegeranyo casohotse gikozwe harimo ivyakozwe n'abarundi imigambwe amashirahamwe atogamiye mu vya politike amashengero n'abagwizatunga imigwi yose abagore n'abajene abafasoni n'abajene iyo raporo bayeretse umukuru w'igihugu Nkurunziza nukuri bavuka nimwibuke Nkurunziza yayiteye akagere barafashe baterera muri pubere mwiyarara kubera iki yabereka ingene umugwi ujeje gutunganiriza abarundi mu kubamenyesha ukuri no kubabwira ivyabaye no kubaha ubutungane babereka ingene uwo mugwi woba umeze n'ingene wokora CNDD-FDD yaravyanse yo nyene ariko reka ngaruka handi CNDD-FDD irabihonyanga ikizana uyundi mugwi ariko wowe tubivugane ngaha n'ukuri twumve yuko CNDD-FDD iriko idutwara mu manga twanka ivyishaka gushikako uwo mugwi wari urongowe n'umunyacubahiro umuntu azwi cyane yubashwe Musenyeri Ludovico Nahimana Monseigneur Louis Nahimana icegera ciwe nibaza ko yari pasteur pere Aster Kana sinzi nini henda muranyibutsa ariko ndazi ko yari afise icegera ciwe uwo mugwi wagiye urahinduka ariko Musenyeri Ludovico Nahimana Nahimana Louis yaraberetse abategetsi ba CNDD-FDD arabereka uko umugwi ushaka gukora arabereka nivyo uri kurakorerako reka ndababwiza ukuri kandi ncangarukira ngaha kugira sindondogore kumbura ibindi abarundi bazobimenya bazoramenya buhoro buhoro ico gihe uwo musenyeri ikintu abarundi bomenya Frederic Nzeyimana ari ngaha uwo musenyeri Louis Nahimana yari imfuvyi y'ivyabaye mu 1972 vyitwa ko afise umuvyeyi yari umuhutu yishwe ico gihe ariko yarerekanye ukuri ariko arereka CNDD-FDD ico gihe ba Nkurunziza ikingenda kibwe kandi ndagicako ku masonga umukuru w'igihugu Nkurunziza yarahamagaye imigambwe imwe imwe mu nkundire nta madetaye nza kujamwo kubw'ineza y'ivyo kumbure turimo n'ibizokurikira ariko muri iyo migambwe muri uyo nama ba Nkurunziza bavuganye iki Nkurunziza yarabwiye abo bari kumwe arababwiye atumviriza rero ndababwire bavukanye ibi bintu CVR iriko irakora n'ivyo numvise bashobora gushikako n'ivyo bafise ibi bintu nivyakorwa uko bitegezwa gukora tuzohava dusanga mu bategetsi b'abahutu bose bahereye mu munyororo benshi tuzosanga twagirizwa amabi ico ndakibabwiye ndakivugiye aha ntansako ziri mu uzoshaka zonsanga inbox nzomuha amadetaye alors icakurikiye n'igiki niho President Peter Nkurunziza yaciye afuta ujya mugwi wa Musenyeri Louis Nahimana sivyo yararongoye umugwi severe wa kijyagi hari mu bihumbi umengo sinzi ko ari inyuma gato ya 2015 ariko ndazi ko iyo nama zari zabaye muri mu mpera za 2014 alors sinjya mu madetaye
bisigura ko niho Nkurunziza rero yumvikanye n'abandi ba CNDD-FDD bati none ninde ashobora kuza guhirika ibi bintu agafarisifya ibintu vyabaye, baca bumvikana rero kuzana uwo jewe nita umwihevyi uyu mushingana sinzi ko nomita umushingana ariko uyu Petero Karavenda yicariye murazi ibara yarahejeje gukora mu matora ya 2010 na 2015 niwe rero baciye batora bati we rero turaguhaye iki gikorwa kiva yavange uzana ibintu byantagutakiye ahubwo wiyaranje werekana ahubwo rero ko ibyabaye ari ibi nibi mugabo n'ibintu falsifié alors sinanka ko mu byo bavuga harimo ukuri ariko mwarabibonye mwenyere baragiye barayora magufa ahantu hatandukanye mu gihugu cyose ariko abantu baravuze bati faites attention aya magufa mwamwe bariko barayora berekana baza berekana aya magufa ashobora kuba ari ay'abantu bishwe mu 1993 ahavugwa ko hakozwe ihonyabwoko ry'abatutsi sivyo alors ivyo vyose ndayicariye yarasubiye arafuruguta ibintu aremera ko atabuhinga bakoresheje ico twokwita expertise technique ou scientifique bakoresheje yo kugira barabe vy'ukuri nyimba ry'amagufa arayo mu 1993 canke mu 1972 aha rero nakarorero camwibaza Frederic muriko murarira mushaka ko mu bwiga ukuri kuvyabaye ivyabaheku ivyabagize imfuvyi aba bantu vati bose babuza abavyeyi ibaza uno munsi nibubaka icibutso kirimo amagufa y'abantu bishe mu 1993 ariko bakacita ivyirindwi na kabiri ibaze Frederic uri kuraja kunamira ahantu uzi ko harimo ibisigarira vy'umuvyeyi wawe ariko ugasanga mu vy'ukuri ko unamira ibisigarira vyo mu 1993 murumva ko nikindi gikomere bazoba bariko baragutera ariko ntibikabe ariko rero ndeka ngaruke ku kindi kintu hari ikintu ushaka ko abarundi bose bufata bakabumvirije ibyabaye je numvirije nk'ibyavuzwe na Frederic jewe j'aurais aimé nari nifuza yaba bishoboka ko Frederic yisunga vya bimenyetso 10 amakungu yose afatira ko byahora ari ibimenyetso 8 ariko no munsi babigize ibimenyetso 10 amakungu yisunga kugira avuge neza yemeze ko ivyabaye ari ihonyabwoko by'ubwoko kanaka ivyo bimenyetso Frederic arabizi hari ico bita classification eske imbere y'irindwi na kabiri leta yari hari ko yoba yarigeze ivuga iti muravuga ba Micombero boba barigeze kuvuga bati reka tugaburemo abarundi migwi dutangure mbere no kubita amazina bariya tubite bariya natwe twitwuku ivyo bintu vyarabaye jewe sinibaza kuko amakuru dufise nuko n'uyu mu journaliste wo mu Faransa yabivuze muri leta Micombero yavuze ko harimo abahutu sivyo alors jewe mu vyo nkura numva bavuga ko hariho ico gihe abakadre benshi b'abahutu niko numva mu nzego za leta ndumva nko mu gisoda baravuga ko harimo benshi mu bategetsi b'igisoda abakadre harimo abahutu sivyo alors harimo ibintu byinshi iki rero nk'iki ca classification hariho iyo ni ntuze etape numero 1 hariho etape numero 2 bita symbolisation sivyo nukuvuga gufata abantu mukabiyitirira aba mukanagira ico bita nk'ama surnom umugwi umwe mukawitirira nk'ikintu nkuko no munsi hari ibyo bita ngo abakeba ba mujeri ibipinga urabona CNDD-FDD nizikora eske mu 72 imbere yuko bijya bintu biba ivyo bintu abarundi baravyumvise nico bita symbolisation alors iruhande y'ivyo haca haza rero discrimination sivyo bon nta carte ethnique zari zihari mu Burundi ivyo turabizi contrairement y'ivyabaye mu Rwanda alors hariho icya gatatu bita discrimination kuko ibi nivyo abantu bakwiye gukorera kugira vy'ukuri abahutu barishwe mu 72 nta numwe yabihakanye abatutsi barishwe mu 72 mwavyumvise alors hariho icya gatatu discrimination eske ico gihe abatwara boba barahakanira uburenganzira ubundi iyindi migwi ivyo nivyo abantu bazishura nivyo ndayicariye uno munsi ariko arafuruguta histoire y'u Burundi nivyo ategeza kuzicara discrimination no kuvuga gucamo imigwi hamwe kuguti bariya ntibarekuriwe kuja ha nko mu gisoda nko muri leta nko mu nama nshingamateka ivyo twumva biranaboneka baravuga ati mubishwe harimo abategetsi benshi bisigura rero yuko finalement ta discrimination yari ihari alors hariho ikintu bita déshumanisation sivyo ni numero ya 4 ni etape numero 4 yemeza yuko habayeho nyabwoko y'ubwoko déshumanisation nukuvuga yuko hariho ikintu bita amasible abantu bene guhigwa batangura kugereranywa par exemple n'udukoko ibikoko CNDD-FDD no musikora bamwe bita ba mujeri abandi sinzi ibipinga n'ibiki sivyo alors hariho rero ico bita organisation sivyo organisation alors organisation baremeza yuko genocide itegurwa swati na leta mwumvise ibi vya kane vya mbere alors canke ngo inmirisi ariko reka tuje mu kindi hari ikintu bita polarisation iyo ni intambwe ya gatandatu sinzi ko muriko murumva yuko ibi bintu ni ibintu mu bisanzwe bitegurwa mu gihe kirekire
bitegurwa mu bihe vy'imyaka. Ibi rero nivyo tuza gukenera kumbura abahinga bazokorerako kugira batwereke bati ibi vyose mu 72 vyari vyarabaye. N'akarorero hariho ibi vya polarisation, ni ukuvuga yuko haba umugwi umwe wariko urategura guhonya abandi, utegura par exemple nk'ukurungika ama message mwumvise ivyo Sabushimike yavuze. Hariho abantu bavuga bati hariho abantu bategerezwa kuzosubira iwabo. Eske ibi bintu vyarakozwe na leta, vyaraciye mu maradiyo? Hari ico bita propagande de la haine via les médias de l'État. Ivyo bintu leta yo mu 72 yoba yarigeze bikora imbere y'ivyabaye 72? Alors ivyo vyose hariho rero ico bita préparation. Twavuze polarisation, ndiko nerekana intambwe abantu bose bashaka kuja kuri internet baraza kubona ivyo bintu, sivyo? Alors hariho préparation nta numwe ayobewe ibi bintu. Ni ingene ibintu bitangurwa, ni identification, séparation y'aba victime. Alors bakatangura hari ico bita entraînement. Est-ce que harabaye entraînement, armement y'abazokora iryo honyabwoko? Ivyo vyose ba Frederic bavuga ko bariko bakoresha ubuhinga nivyo bazozana. Hariho ibintu vya endoctrinement de la population. Leta y'ico gihe yoba yaratangwe gutegura abanyagihugu b'ubwoko kanaka kugira banke buriya bwoko bundi kugira hazoba ivyo bintu. Alors hariho phase y'umunani bita persécution, sivyo? Persécution turanabisanga bisa na vya bindi twavuga vyo gutangura kugwanya imigwi kanaka. Eske vyarabaye? Bon, voilà. Haza igice c'icenda, phase y'icenda bita extermination, hakaza na phase ya 10 bita negation. Donc bamwe babikoze gutangura kubyakana. Aha rero mumbabarire nyimba nabarambiye. Mugo ndiko mvuga iki? Ni ibintu uno munsi uri kuraraba ubona ko mu byo Bandayishimiye ba Pierre Claver Ndayicariye bariko barakora ubona ko batavyisunga. Ibi rero ne batavyisunga no kuvuga ko d'abord muriko murabibona vyarahonyanze ico bita les standards internationaux ujya mugwi, ni ukuvuga ko ejo hirya ejo Bandayishimiye barashobora kugira ivyo bashatse bakavuga ivyo bashatse, mais abantu bazobikontesta bavuge bati ibi bintu vyarahonyanga amategeko, ibi bintu vyakozwe mu gifuri, vyakozwe mu manyanga. Haze umugwi rero mpuzamakungu ukwije ivyangombwa. Urumva bizoba bibabaje uwo mugwi ni waza ukagira d'autres conclusions, ukagira ivyo ushingiye. Alors reka rero ndangize ndakubwira Ines, ibi bintu rero kugira Ndayishimiye abizana ndagira ndababwiza ukuri biri mu bintu bariko barategura, sivyo? Biri muri presidence. Alors uyu muntu Ndayicariye, Pierre Claver Ndayicariye par exemple yari karagirisha amanama y'abantu muri severe, hariho nababwira no mu bagenzi bakababwira ati naka niwe yambwiye uku. Iyo ariko aravuga urumva ko nk'ibi bintu biva mu bandi bantu. Bon, arakunda kuvuga nk'uyu mupadiri, ari umupadiri yegereye cyane Ndayishimiye, kenshi usanga uyu Petero Claver Ndayicariye ari washaka kubishirako. Bisigura ko urumva ni ibintu biriko birakorerwa mu masircuit illégaux, irréguliers, mugabo bishobora kuza ejo bigasubira gukwega kambare mu Barundi nibitahurizwa ko jewe reka kumbure mbe ndagejeje aha, ariko nukugira abantu bumve uburemere bw'ibintu kuko uri mu bwoko bw'abatutsi ntiyoryoherwa gusa no kumva Ndayicariye ejo abibwiza uku atumvise ko ari ibintu bikurikije amategeko bimuhumurize. Cyo kimwe n'umuntu wo mu bwoko bw'abahutu uwoja ngaho agatangura gukoma gatoka ati Ndayicariye agira dutunganize, nibaza naho niko kuba ari kwihenda. Voilà, naha rero mvuga yuko ibiriko biraba ni ibintu vya tricherie, ariko effectivement tugira amahirwe sinzi, ariko igihe azomara nuko no mu basende DFDD bonyene babona ko ibi bintu birimo amahinyu kandi batabihurizako, kuko hari n'abavuga bati n'ivyemezwa n'itego ry'umukuru w'igihugu bizoba ari ikintu politike, ejo hashobora kuza uwundi akazogifutanganya. Eske none bizoheza ibi bintu bivura ibikomere abantu bo mu bwoko bw'abahutu babuze bagize? Eske bizoza bivura ibikomere abantu bo mu bwoko bw'abatutsi babuze mu 72 bagize? Naha rero mvuga yuko abarundi bose baba bakwiye kugaba cyane cyane tukanka yuko haba ikintu kibi gisubira kuza kigomba kuvyura injyane mu Barundi. Murakoze, reka mbe ndagiza. Ego reka nsubire kwa Leonce Ngendakumana, sinzi ko tukiri kumwe cenja ku bandi batumire batatu. Leonce Ngendakumana, mu byo watwishura tubwiye ko n'imbere yuko muja muri Arusha nka mwebwe muri Frodebu mwavuga ko 72 habaye ihonyabwoko ry'abahutu. Uyu munsi turashitse ku ntambwe kumbura iryo honyabwoko rigire ryemezwe n'ubutegetsi buhari ko ryabaye hari, ariko aho yarusha ibindi mwari mwaraganiriye ku zindi ntumbero mwari mwafashe zo gusubiza hamwe abarundi no kunywanisha. Iyi ntambwe leta Evariste Ndayishimiye igira itere, urabona ko izo nywanisha b'abarundi iraje kwishura ivyo mwasaba mwavuga imbere yo kuja yarushumva? Nimwe nibaza ko muri mu bambere mwabitanguye kuko yari imbere ya 93. Iyi ntambwe hari iciza ubona izanye canke hari n'intambwe ije guteza abarundi imbere nimwe ubona? Urakoze cyane Ines.
Eh, kuri jewe ico ni ikibazo kigoye kandi kitagoye umbajije, kuko jewe ndi mu baganiriye kuri arya amasezerano, ndi mu bayaganiriyeko. Ica kabiri, ndi mu bayateyeko igikumu. Ica gatatu, ndi mu bantu bagiye mu mugwi ujejwe kuyashira mu ngiro imyaka 5, bita commission de l'application de l'accord CESA, imyaka 5. Mu gihe rero ivyo abarundi twumvikanye twese, aho mvuga twese, kuko bwa mbere amasezerano y'Arusha agisinywa twari imigwi 19, imigambwe 14, imigwi 3 na leta n'amashinga amateka, imigwi 19. Mu nyuma haza ko imigwi 2 yagwanye, mu nyuma haza ko yindi 2 yagwanye, iba imigwi 7 yagwanye. Twese turemeza ibiri mu masezerano y'Arusha. Mu gihe rero uwo mugwi wagiyeho, uyo uri kuravugwa urongoye na ambasaderi Pierre Claver Ndayicariye, utubahirije ivyo byavuye mu masezerano y'Arusha, yariko arabivuga Bob Rugurika, Nations Unies ni yategerezwa gufata mu mwe cya kibazo kijanye n'ivy'ihunyabwoko, kijanye n'ivyaha by'agahomerabunwa, crime contre l'humanité, n'ivyaha byo mu ntambara, crime de guerre. Imbere yuko bashira uwo mugwi, bararungitse iyo ntumwa yavuze Karomo, irakorana na leta y'u Burundi. Mu nyuma barakorana na leta y'u Burundi, harimwo amashirahamwe yigenga, harimwo yari leta y'u Burundi, amashirahamwe yigenga, mbere harajamwo n'abanyagihugu barabazwa. Abanyagihugu harabaye ntuze bose no kari referendum, mugabo harabaye consultation populaire yari rongowe n'umuhisi Festus Ntanyungu. Abo bose iyo migwi uko ari yaba Arusha, yaba abo batatu, Nations Unies, ONU, leta y'u Burundi na société civile, baba ivyo byabajwe abanyagihugu bose bahurije ku kintu kimwe, ko uyo mugwi utegerezwa gushigwaho hisunzwe iyi ntumbero, gutohoza ukuri, ubutungane no kunwanisha abarundi. Mu gihe rero uwo mugwi uhari utisunze iyo ntumbero, nakurikiranye byose, ntuze kumbaza ivyo bindi biriko birakogwa biciye kubiri niyo ntumbero abarundi bose bumvikanye. Iyo migwi yose nadondaguye, kwanza iyo migwi 2 navuze yagwane yari CNDD FDD na Paripeto FNL, nibo basinye ubwa nyuma kuri ayo masezerano, basinye amasezerano yo guhagarika intambara, nibo baje ubwa nyuma kandi bisunze iyo accord d'Arusha. Nta na kimwe bahinduye politike mu ntumbero yari yatanzwe, nta na kimwe bahinduye bavuga ati ibi mwabyanditse nabi. Ivyo rero by'abantu bagenda bakavyigungana bakagomba kwikora bonyene, bafite iyindi ntumbero, usanga ari bya bintu byo kurondera ihori. Jewe ibyo ntubimbaze, sindi muri byo. Ibyo ntibizosubiza hamwe abarundi. Kwanza wabyumvise nawe, ibi wumvise muri aba bahinga, utumvise n'abarundi, je n'abandabumva ko baraganira, niko bimeze. Tutagarutse kuri iyo ntumbero y'Arusha, tukagaruka kuri iyo ntumbero y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, riri kumwe na leta y'u Burundi, riri kumwe n'amashirahamwe yigenga, tutagarutse kuri ivyo abanyagihugu b'abarundi babajijwe bemeje kandi byanditswe, igitabo kirahari, hakaba umugwi w'idobo uti ngomba jewe ndavyituku. Nta kazoza keza ndiko ndabona, ntaco bizovyara cotuma abarundi basubiza hamwe, bakanwana, bagafatana mu nda, bakubaka igihugu cabibarutse, bakagikingira bose bari kumwe, bakakigwana bakagikingira bose bari kumwe. Ivyo rero jewe ntuze kubimbaza ngo agico ndavuze ko muvyerekeye ivyofasha, ntaco bizofasha. Yego, urakoze cyane. Nova Nintunze, Mamel Sabushimike na Frederic Nzeyimana. Leta Evariste Ndayishimiye iri tegeko ishaka gushiraho ivuga ko ryemejwe ari mu ntumbero yo gukiza ibikomere by'abakozwe ko n'urugwimo rwo mu 72, gutyo dutera intambwe tugana ku kunywanya kw'abarundi. Mwebwe nk'abakozwe ko ubwanyu, iri tegeko rije rishobora gutegwa ko umukono vuba,
bakiza ibikomere mufise muzoba mutunganirijwe mbere kuri mame hace hishura Frederic hama Novat mu buhinga bw'ivyuma yo barugurura ama micro y'abasavye ijambo tubahakanya ibambawe ntituzoba dutunganirijwe kuko nibemeza leta ya Ndayishimiye niyemeza yuko ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu natwe ubwicanyi bwaradukoze ko nta kintu bazoba bakoze ivyo bikomere tuzobigumana tubigumanye rero n'uruvyaro rwacu rugumana ivyo bikomere hanyuma urumva ko atacu bazoba bakijije ku bwacu twebwe nuko nimba umuntu yari kuvuga ati ivyo bumvikanye Arusha aba ari vyo bizoja mu ngiro nayo nta leta ya CNDD-FDD y'ubu uzoyisaba gukora ivyo bintu ngo bikore ni ukuzorindira leta ifise un état de droit nizobikora ryari sinokwishura ico kibazo murakoze cane Frederic Nzeyimana murakoze cyane turiko nari gushobora gusubira inyuma mwarekana ishure kuri iki utubajije uti vyemejwe iryo tegeko risohotse rikemezwa ko yari genocide twebwe gute nk'abo vyakoze ko jewe na umugenzi wanje Sabushimike iki kintu kwemezwa iryo tegeko rigasohoka nico kintu cambere nyamukuru gikenewe cakenewe kuva kera kubo vyakoze ko iryo tegeko ryategezwa kuba ryasohotse umunsi wa mbere wari wo wose ntumaze mu mwaka wahe hamenyekanye ko mu Burundi bwa mbere habaye ihonyabwoko genocide tutaranavuga nabo gitwa ko aribo ryahitanye hakaba harabaye icaha conyene ca genocide aho twabimenye hose mu gihugu cacu cyane cyane hamwe tuba tugikunda turabarundi genocide tutaravuga nabo yahitanye leta iyo ariyo yose ihari nico gituma gushika no twarabuze leta ikora ico gikorwa tutaravuga abo yahitanye leta yose hari mu Burundi yategerezwa kuba yemeje genocide igashiraho itegeko rihana genocide tutaravuga nabo yakorewe ico ni kimwe kuri jewe ureko baba ariko barabikora noba mpiriwe nkaca nongera rega nkaca nk'umu uri mu ba victim ni vyiza gukoresha apana ubwoko abahutu abatutsi biki ni vyiza gukoresha aba victime ya genocide yakozwe mu gihugu cacu c'u Burundi igihugu cy'u Burundi cacu murazi ko kigizwe n'imiryango twese tuvuka mu miryango iyo miryango gomba uyita uko ushaka wakozwe ko genocide uwo ari we wese kubabara ni kumwe kubura so ni kumwe kubura nyoko ni kumwe kubabaza kumwe kubura uwo muvukana bibabaza kumwe ntibimatengo ni uko wishwe n'umuntu yitwa umuhutu cayishwe umututsi ivyo vyose nivyo vyo kubivuga mu mazina y'abahutu n'abatutsi usubiye mu vyo twariko turavuga yaba nari naronse akanya nari kugaruka Bobo Rugurika reka bivuga mu vya classification vyose ubisubiyemwo bijya 10 mu Burundi tuza kuronka kimwe bibiri bitatu classification symbolisation discrimination déshumanisation organisation polarisation préparation persécution byose byarabaye mu Burundi kuva ku rupfu kwa Rwagasore byose kandi byinshi biracana abandanya gushika ino munsi nivyo byo kwita abahutu n'abatutsi uraza kuraba harimwo ivyo byo kutwita amazina ataraya abarundi bari bamenyere kuvuga jewe ndi umukungu w'umujiji papa yari umujiji très fier d'être umujiji muga yishwe mu izina ry'umuhutu uwo muryango w'abahutu nimwawumbwira ahantu na hamwe mwamaze kubona mu Burundi simenya kwibururu uriho kwa Sabushimike mu mazina y'imiryango murafise umuryango w'abahutu hariya mu Zabururi twebwe iwacu muyogoma abantu bose biyita amazina y'imiryango abacaba ababanda abaki nta numwe mu Burundi adafise izina ry'igisekuru ciwe ahavuka ayo mazina niyakoze igihugu cacu abo rero vyakoze ko bavuka muri iyo miryango arafise irindi zina nawe renda babwira nka Ntare wa gatanu barudoviko bane bakamatari bishwe niki abagore bari barongowe nabo bagabo bishwe mu ntuzeye sabatutsikazi madamu Mukanda yahoze w'umunyarwandakazi yari yarifije ngaha ashaje wafise imyaka 80 urazi uri umumama bakakwicira umugabo ofisi inzoya ugacuza igwinyuma bagaca bakomora mu mazu kubera ari umututsikazi mwibaza ko atababara arababara nyine
iryo tegeko rero niryo rize bwa mbere kuza kuvuga akaba ariho nyabwoko nivyemezwe bihera ngaho hagaca haba rero ubu abo bitwa ko vyahitanye hageze ku vy'abavigitime abo vyahitanye iryo tegeko niryo rivuga uko nyene uwo vyahitanye uwo ari we wese akaba ari umututsi akaba ari umuhima akaba ari umuki akaba yahitanywe na jenoside yuzurizwa co kimwe n'uwo ari we wose abavigitime n'umugwi w'abavigitime nivyo bita le groupe protégé none ubu rero nkwirikiye ku byo kwa Nzekuri ibyo bariko barakora bagomba gusohora iryo tegeko sinagomba kumera nk'uriko ndahaririza tuvuge ngo wavuze ibi canke biriya nagomba je kuma ngaruka kubera je nashimye Ines ko wavuze nukwahe kuri kurimwo data tureka ibyo duhariye ukuri kurimwo nuko yariho nyabwoko ivyemezo byose birakwiye ukwirikije uko amategeko mpuzamakungu agomba ko rivugwa la convention ntuze crime de répression de crime de génocide de 1948 ubu nagomba guhariza Bob Rugurika ntibabisigura muri bijya 10 ubu ni bibiri gusa bikenewe kwerekana ko byakozwe byapanzwe bigahiga umugwi w'abantu bita ubu groupe protégé ico cambere bavuga ngo ikigoye kwerekana gusa ni intention génocidaire iyo intention génocidaire mu kilatini bayita mens rea urumva iyo mens rea umaze kuyironka ihonyabwoko ryamaze kwemezwa naho yo batarakora ku muntu numwe umaze kuyironka ihonyabwoko ryamaze kwemezwa agacaba rero eske byaragiye mu ngiro ico bita actus reus iyo rero ni ego abantu twavuze ko byarabahitanye ndiko ndababwira b'abarundi ni benshi iki kibazo cahoze ko ugomba nyene kuvyonona n'ugomba kubizana gusa bigarukana mu mazina y'abantu n'abatutsi nko mu Burundi bomengo gusa ari imigwe ibiri gusa y'abantu mwese ni muzaho tuvuka mu Burundi umuyogoma n'umuyogoma umunyabututsi n'umunyabututsi umunyengozi n'umunyengozi umunyamugiga niko igihugu cacu kimeze muganya bintu byarahiza abantu mu ntara zose ahubwo mu guheza niba ubunyene CVR iryo tegeko ntiririndire n'umunota n'umwe rikaba ririho riza kwemeza ko mu Burundi habayeho nyabwoko rikaba cyane cyane harimo ivyo nyene vyuko za gushumbusha kugarukira abo byakoze ko bose harimo na basabushimike nta na hamwe twategeza gutandukanira na sabushimike nimba byarahitanya biwanyu bikaba byahitanya biwacu nk'imvuvyi zabo nta difference nimwe yategeza kuba hamwe nuko umwe ari umututsi ubundi ari umuhutu gusa kubera iki vyatevye kubera habuze leta ibikora nta leta mu Burundi bikora urakoze Novat ijambo ni kwanyu iri tegeko nk'umwe yakozwe ko nubwo bwicanyi bwo mu 72 rije kwemeza ko habaye genocide ihonyabwoko ry'abahutu mwebwe riraje kubakiza ibikomere nk'uko babivuga murabona bizofasha kunywana kw'abarundi yangira ku bwanje ntirizofasha abarundi kunywana ahubwo bisubije abarundi inyuma hanyuma ngira ngo nuko yumvira n'igituma bariko biyumvira kuri sinyubu niyumvira yuko ari kubera amatora yegereje amatora ya perezida ikindi nuko iryo tegeko riba n'igituma ritazonywanisha abarundi nuko riba ryaje gufasha ababuze bamwe bo mu mugwi umwe abandi rikaba nk'iryabibagiye sinzi ko ari ivyo mugabo ngira muribuka yuko mu mezi aheze bagiye kumanika urutonde rw'abavictime ku makomune n'amazone ngira ngo RPS ishobora kuba yarabitohoje yamara hari uwambariye yuko nko kuri komune wacu ku rutonde rw'abavictime ko ari abahutu gusa abatutsi ntibarimwe urumva rero nkaho ubugarukanye mu barundi kwicamwo mu migwi ibiri ikindi uvuga nuko uraje nkuko ndayicereye yamavuga ngira ngo biri no muri raporo yiwe hariho nk'amajambo amwe avuga adahumuriza abarundi bose uturero duto ni twinshi mbwa ndashobora gutanga tubiri hariho nk'akarorero ka mbere hari igihe yigeze kuvuga muri disikuru yuko mu bishe abatutsi kuri amatariki ya mbere y'ukwezi amatariki ya nyuma y'ukwezi kwa kane amatariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu yavuga yuko mu bicanyi harimo abahutu n'abatutsi kandi turazi yuko atabatutsi baje kwica abandi batutsi muri ya minsi no mu majambo yandi yavuba avuga yuko nk'akarorero ngo
kapitene Misigaro umwe yica abajandarume b'abatutsi Nyanza-Lac ko hariho inama yagiyemo y'abatutsi bakamufata nk'umututsi kuko yari afise akazuru gato yamara babonye Misigaro baracariho barazi ingene yasa ntawashobora kumwihendako ubu rero ni bwinshi iyegeranyo bijya vyegeranyo vyose Severe yakoze bimwe n'ivyo nkantuze abishwe abahutu bishwe benshi barabazi nivyo aho amagufa yawe yatowe kenshi nivyo mugabo hariho abakekeranya yuko nko mu nzira za ku nkengera za Ruvubu aho yakoranije amagufa ko hashobora kuba harimo amagufa y'93 kandi wumvirije ico bo Severe yita méthode scientifique umuntu azi science nta méthode scientifique bakoresheje kandi ikindi kintu nuko n'amatemwanyaje hariho amatemwanyaje batafashe nkaha nabonye mu makomantere bavuga ikete rya Museveni bo bavuze yuko Museveni yari ihenze kuki batagiye kuvugisha Museveni ngo bamubaze yemeze ko yihenze canke yemeze ko ivyo yavuze ari ukuri kubera ivyo zose niyumvira yuko iryo tegeko niryahaja ntirizoba riko riduteza imbere ntirizoba riko riratunyanisha ntirizoba rifisemwo ukuri kose canke ukuri nyakuri aho murumva yuko igihugu abarundi n'Uburundi buzoba bandanije mu nzira mbi uko niko niyumvira Yego murakoze cyane akanya nakabifuza kubaza canke kunganira abatumire abariko baradukurikira ku yindi mihora atari hano kuri Zoom abifuza kubaza mwandika ikibazo canyu aho muriko muradukurikiranira turaheza nuwo mukibajije turaheza tukibashikiririze abafata ijambo nabo ndabasabe umwanya uriko uratujana mugerageze gucagagura ari uguterera ivyavuzwe mu heraho uwo mushaka gutera yagejeje ntimusubire mu byo yoba yavuze kugira dusangire umwanya Gracia Rukindikiza Niyongere André Nikwigize na Jean Claude Ego urakoze Ines Gakiza ndagerageza kunyarutsa nagomba kuvuga ivyo navuga nagomba cyane mvuga hari ivyo mvuga Frederic Nzeyimana yavuze bavuze ngo ni anthropologue hari ivyo nagomba kuvuga nibaza ko ibintu bya histoire ngira byo ntiyabinonosoye icambere no wanza kuvuga yavuze ko atari vuga ivy'abahutu avuga groupe protégé mugabo yensista kuvuga ngo rampiri himatutsi nagomba kugira ngo abantu bumve neza kandi nawe navyumve neza rampiri himatutsi sinzi yayizi iyo ni terme bakoresha handi hima nagomba kumubwira yuko hima ari jambo amoko sukuvuga ngo abahutu n'abatutsi bonyene abatutsi n'abahutu bose hamwe bagabuwemo kubiri b'abarundi n'abahima n'abanyaruguru nawe nashobora kuba ari umuhima kandi kindi avuga abacaba si no muri groupe y'abahima nibaza ko atazi neza ibintu vy'akahise ivy'akahise ivyo kuvuga ngo empire himatutsi jewe numvise umuntu akoresha iryo jambo neza na neza ntavuga yuko n'amajambo akoreshwa n'ibintu vya aba extremiste utu aba extremiste tutsi barafise ibindi bakoresha muga kuvuga empire himatutsi nukuvuga hamwe bavuga ngo hima mu bahima harimo abatutsi angoro bakongera ko tutsi sinzi abanyaruguru yo bashira hariho ibintu bibapanga ngose mu mutwe batamenya neza uko biherereye ikindi naco novuga iba aravuga kuvuga genocide baravuga ati groupe humain tuvuge bavuze nk'abahutu mugabo baravuga yuko na Novate ari concerné muri iyo genocide n'umututsi urumva si groupe imwe aravuga kwa gasore no uca wumva yuko biramucanga nawe ni mu mutwe ivyo vya genocide wenyene mu vyavuga arerekana neza ko nta genocide ihari uwumviriza ingene bivuga hanyuma ikindi avuga mu majambo make ingene ibi vyagenze abajya bita ba Murere Mayi Murere bari abantu babivuze neza ninde yabivuze Mamere Sabushimike yabivuze neza bari abantu bari abahutu bahariya za Magara n'ahandi n'abandi baje bava hanze hanyuma hari abari barahunze bahora ari abamayi Murere bimwe vya Rumumba na ba Murere bari abapfumu bakongera kabigisha bakurikiye iminsi 5 baravuga ngo mwatubwiye ko muca mutsinda ntimwatsinze bacagenda sibo bishe kubona jewe umuntu avuga yarabuze se muga hariho Novati yabuze umuryango we wose kutagira umutima je ndabivuga kutagira umutima w'ikigongwe kumva ko uwundi muntu yabuze umuntu umwe uwundi yabuze umuryango wose atabuze kumva ivyabaye hariya jewe twaravuganye n'abantu
abarundi abo bahutu abatutsi n'abahutu benshi bakomeye je twaranarusumanye kuvugana nabo baremeza neza yuko ari abahutu bateye we iyo abizi sinzi iyo biva hanyuma ikina cyo kuvuga yuko genocide je sinemera ko genocide yabaye kuko genocide ntiyateguwe ndabivuga uwatwara ibatayo komando y'Igitega ariyo batayo yari ikomeye i Burundi le 29 avril igihe batera Sinduhije yarari wabo bahatswe gato kumwica imodoka bariko barakurikirana niyo uwo muntu bishe Sinduhije ntibashoboye kumwica bashibura nabone barahatswe kwicwa ntivyari byateguwe Micombero nyene yarahatswe gupfa muri irya joro kandi abantu bamavuga ngo itariki 29 29 avril nta bahutu bapfuye hapfuye abatutsi bishwe muri sud donc navuga yuko abantu baracangacangana ivyiyumviro nkuko bagomba kuvuga dukeneye kubaka Burundi twese abahutu n'abatutsi n'abatwa mbere twese tuvuga ku muntu no kubwira wowe nyene uvuga ko urumujiji muvuka ku muntu yitwa Mujiji wa Ndoba umwami yari wo mu Rwanda ico gihe urinze kurondera iyo muva niyo mugira ivyo nawe nyene biragucanga kuko abo muvuka ko uvuka ku banyaruguru duvuka ku bahima abacaba ni bene wanyu n'abanyaruguru abandi bita bahima nabone nibo bashitse ubwa mbere ivyo hariho ibintu no kubwira yuko ufata igitabo nanditse les origines du peuple